Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye kw'ikirere kizoba kimeze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 17 ruhesha umwaka wa 2023 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara za Bujumbura, Mwaro, Muramvya, Kayanza, Bubanza hamwe na Cibitoke. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Muramvya aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 31. Aya makuru mwayateguriwe n'ikigo cayijebu kijejwe ivy'ibirere gifatikanje na radio na televiziyo vy'igihugu cacu. Mwakoze kuyakurikira mugira ijoro ryiza.